Umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari na yanyu Umuhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye cane kubirabana na yangingo yari yafashwe ni banki nkuru y'igihugu BRB yo guhindura inote z'ibihumbi 10 ndetse n'izibihumbi 5 zakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2018 zigasubirizwa izakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2022. Iyi ngingo ngo yari yo kugira ngo hamwe mu mafaranga atunzwe n'ibihangange n'abita ibihangange mu butegetsi bwa CNDD FDD ahinduke ibipapuro ariko bari barongowe na Alengi Yome Bunyoni. Iyi ni ingingo yasize benshi bakorogeye amosozi cane abarwizatunga batandukanye ndetse n'abandi bategetsi batari bafise ingene bazosigura aho ayo mahera yose bayavanye. Amamiliyaridi menshi rero akaba yaraye ku munsi w'ejo ahindutse ibipapuro nkuko vyari vyitangajwe n'umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye ubwa mbere abagira inama yuko bagomba kwashikana ku mabanki yabo bakabika ku makonti atarabafatira ingingo. Kuri rero ibintu ntivyoroshe muri benshi mu bakozi b'ibanki nkuru y'igihugu. Kuri ubu abakozi ndwi b'ibanki ya Repubulika y'u Burundi barapfunzwe bakaba bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Bamwe muri bo bafatanywe amadolari atari make mu mifuko mwisakwa ryabereye ku kazi ku munsi muri iyi ndwi, naho ibanki nkuru y'igihugu yo yaraye yasohoye itangazo ivuga ko itazi ko hari abakozi bayo baba barafatanywe amadolari, ariko twaramenye ko uwafatanywe menshi muri bo asanzwe aterera cane no mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD kandi akaba afitaniye imigenderanire myiza na benshi mu bihangange cane kandi biri ku ruhande rwa Alengi Yome Bunyoni. Ibi nivyo tugiye kugaruka ko muri ano makuru, turaza kubabwira igitigiri c'amafaranga coba carafashwe muri ayo masakwa. Bamwe muri abo bakozi bakaba bapfungiwe mu gasho k'iperereza, abandi nabo bakaba barinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba. Mwahe ikaze rero aho uba uherereye hose, wowe uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu buseruko, mu manuko, mu buraruko, mu burengero, abari hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nk'abari mu karere ka Afrika y'ubuseruko, fyonda subscribe canke sabone kandi niba utari wafyenda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri uri mu bambere n'Umuhuza TV. Mwahe ikaze mwidonido yano makuru. Kuri ubu abakozi ndwi b'ibanki ya Repubulika y'u Burundi barapfunzwe bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Bamwe muri bo bakaba barafatanywe amadolari atari make mu mifuko mwisakwa ryabereye ku kazi muri iyi ndwi cane hakaba hari ku munsi wa kabiri, abandi bo bakaba barafatanywe amahera menshi bari baranyegeje muhira. Inyuma y'amakuru yashikirijwe n'ikimenyesha makuru Romanda kuwa gatatu w'indwi, banki nkuru y'igihugu ico gihe nayo yahise isohora itangazo ku rubuga rwa Twitter rifise ijambo ry'umutwe rivuga riti kubeshuza. Muri urwo rwandiko ibanki BRB yavuga ko ata mukozi wayo izi yoba yarafatanywe amahera ayariyo yose apfunzwe canke yararengukijwe n'urwego na rumwe. Uti nta mukozi n'umwe w'banki nkuru y'igihugu tuzi yoba yarafatanywe amahera ayariyo yose apfunzwe canke yoba yararengukijwe n'urwego na rumwe. Murakoze. Ibi nivyo banditse kuri Twitter yabo. Naho BRB yasohoye iryo tangazo, amakuru twashikirije yaremezwa n'abategetsi bamwe bo hejuru muri iyo banki nyene. Ayandi makuru twaronse nuko umugumyabanga yitwa Didasi ari we yafatanywe amadolari ibihumbi 21 mwisakwa ryabaye ku munsi wa kabiri mu gatondo imbere y'uko akazi gatangura mu banki ya Repubulika y'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura. Uyu Didasi rero yarapfungiwe mu rwego rw'iperereza i Bujumbura. Ku bw'ayo makuru nyene, Didasi akomoka mu ntara ya Kirundo, akaba ari umunywanyi akomeye cane w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD aterera cane amafaranga menshi muri uwo mugambwe uri ku butegetsi. Mu gasho k'iperereza i Bujumbura, Didasi akaba apfunganywe n'abandi bakozi babiri b'ibanki nkuru y'igihugu. Itororokanizo ry'amakuru Romanda ryamenye kandi ko
Iruhande y'abo batatu bapfungiwe mu iperereza, abandi bakozi bane b'Ibanki Nkuru ya Repubulika barungitswe mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Abo bakozi b'Ibanki ya Repubulika y'u Burundi bose uko ari barindwi bakaba bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Hari n'abandi bagiye gutangura gukorwa ko amatohoza bivanye n'ingene bagiye bitwara muri iki gikorwa cyo guhindurira abenegihugu amanoti yabo basubiriza aya kera, basubiriza ayakozwe mu mwaka wa 2018 ayakozwe muri uyu mwaka uheze w'ibihumbi 2022. Kuri ibi bijanye n'uyu yafatanywe amadolari 21,000 ku munsi wa mbere, abarongoye Banki Nkuru ya Repubulika y'u Burundi babonye ku makonti y'abakozi bamwe bamwe bo muri iyo banki habitswe amafaranga atari make y'amadolari kuri uwo munsi nyene. Ivyo ngo vyarateye amakenga abarongoye iyo banki kuko bitari bisanzwe. Uwo munsi umushikiranganji wa mbere Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca yarahejeje gufatira ingingo ruhasha abakorera mu tuzu tuvunja amafaranga, aho yabagirije ko badakora igikorwa cyo kuvunja ahubwo baguma begeranya amafaranga mvamahanga y'agaciro bakabika. Ikindi yabagirije nuko imitahe bakoresha atari rwabo ahubwo ari abandi bantu badaseruka. Amasoko rero yacu avuga ko abo barongoye Banki Nkuru y'igihugu bagize nk'uko batabonye ko hongerekanye bimwe bimwe bidasanzwe amafaranga y'agaciro yabitswe ku makonti atandukanye y'abakozi, ariko bukeye bwaho abakozi bose bazindutse basakwa. Batonze mu gatondo ko kuwa kabiri w'iyindwi abakozi bose bagiye babona batangura gusakwa. Kuko amasoko yacu y'isakwa ryoba ngo ryaba hose uhereye mu miduga aho n'intebe zavyurwa n'ibirimwe bigasamburwa gushika no mu mpuzu aho bari bajejwe, aho abari bajejwe gusaka bakaba hose. Umwe mu bakozi bo muri Banki Nkuru y'igihugu yasanganywe amadolari 21,000. Uyu Lididas akaba yaraciye atabwa mu mvuto ubwo nyene. Hari abandi bakozi bo muri iyo banki ngo basanganywe amadolari make make ava ku majana agashika ku 1,000. Ayo masoko nyene yabandanije kandi atubwira ko kuri uyu wa gatatu vyari bitegekanijwe ko abakozi bose b'Ibanki Nkuru y'igihugu bari babitse amadolari ku makonti yabo ku munsi wa mbere baja kwisigura imbere y'urwego rw'igihugu rujejwe iperereza mu bijanye n'ubutunzi bita mu Gifaransa Cellule Nationale de Renseignement Financier. Ivyo bikaba vyari bibaye nyuma yaho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye agabishije abo baba baranyegeje amafaranga y'agaciro ko nabo nyene azobafatira ingingo ruhasha. Inyuma yaho afatiye ingingo yateye zuguruzuguru mu gihugu yo guhindura inote z'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 10 vy'amafaranga y'amarundi. Kuri ubu rero ibintu ntivyoroheye benshi mu bihangange. Ni nako kandi muri andi makuru tuza kubabwira ko mu ntara ya Cibitoke ibiciro vyo kwiyunguruza ngo vyoba vyaraduze kubera ubukene bwa essence. Ni mu gihe haheze indwi zibiri ata gitoro kiboneka, imirongo minini w'imodoka zitondeye essence wari muremure, aho cari cabonetse ku igenekerezo ya 16 na 17 kuri sitasiyo zibiri zo mu gisagara ca Cibitoke. Ubukene bw'igitoro rero ngo bukaba bwatumye igiciro cyo kwiyunguruza Cibitoke Bujumbura ciyongerako amafaranga 1,000. Abatwara amapikipiki bobo hagati mu makomine bakaba badugije ko amafaranga 500. Abanyagihugu mu mazone y'intara ya Kirundo bazindutse nabo basubizwa amafaranga batanze ku mazone kugira bahabwe inoti nshasha. Albert Hatungimana buramatari w'intara ya Kirundo amenyesha ko kuva ku munsi w'ejo w'igenekerezo y'17 ruheshi mwaka w'2023 abanyagihugu bari basubije inoti z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 yahahora batanguye guhabwa inoti nshasha. Igikorwa kikaba cabaye kuri uyu wa Mungu, aho bagenda bitwaje udupapuro twerekana amafaranga batanze kugira ngo abakozi ba BRB baronse inote nshasha. Nawe wogira ico ushikirije
kuri ibi vyabaye mu ntara ya Kirundo niba namwe mu ntara yanyu ari gutya vyifashe. Ndagukengurukire rero bitubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke sabone protero wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru kandi bagenzi bawe aho baba baherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu yakure. N'umuhoza TV Imana ibahezagire.